bakunzi ba B-Info Plus nonge kuramutsa ndabahani ikaze makino higaniro cacu cy'uno mugoroba turigekezo ry'indwi kwezi n'ugw'icenda umwaka w'ibihumbi 2025 nonge ndamutse cyane abadukurikirana bose baherereye yabari ngaha mu Burundi canke hanze y'igihugu aho muherereye hose mu mpande zine zigize isi mumve yuko tubaramukije tubahe n'ikaze makino higaniro cacu cy'uno mugoroba twaduheje kuvugana mu kanya gato ariko ndababwire ko mu kanya twarutse kugira ngo tubahe amakuru na cyane kuriko biravugwa ku kibuga c'indege ku kibuga mpuzamakungu Melchior Ndadaye ikibuga c'indege cy'u Burundi Aéroport International du Burundi hari byinshi biko birahavugwa niyo mpamvu simbiye muri studio tune musasanguzi kugira ngo tubabwire ukuri kwavyo n'ingene situation zifashe ubu tuvugana none ndazi ko abantu benshi bakeneye kumenya uko vyifashe bwana musanguzi twirigwanye turacari kumwe ndazumeze neza bwana jemeze bon kabisa ndashima umukama ego reka mugabo ndamutse abadukurikirana kuko biri muri kamere yacu ego n'umuco mwiza ndabaramukije kandi turanabiyegeje muri kino kiganiro ego ariko sinubura gushimira bwana journalist mbere ko twinjira mu kiganiro bamwe nabandi bama batwiyumviriye ko ego ko turonsa amazi tuba turi muri studio Imana kabisa ikomeze kubaguriza kandi bahezagire ego n'abafatanya bikorwa nabo turabashimira kuko n'abantu beza baratuma hari uburyo twisununuramwo ego na cyane rero tunashimire mwebwe mudukurikiranira aho muba muri hose muri abakoresha amatelefone yanyu amamashini amalaptop amateleviziyo abasangiza ibiganiro abandi turabashimiye mu by'ukuri kandi turabahaye ikaze muri kino kiganiro ndazi yuko harimo byinshi mukeneye kumenya ego bwana musasanguzi reka tubwire ko nk'umujyi w'igisahira hari amakuru menshi ariko aravugwa yuko ikibuga c'indege ikibuga mpuzamahanga Melchior Ndadaye Aéroport International du Burundi Melchior Ndadaye coba carashwe ndetse n'insinga zimwe mu bigize ikibuga c'indege zoba zacwanyaguritse ibi bikavugwa na bamwe canke bariya mbere banarenza ko bavuga yuko iki kibuga ubu tuvugana coba camaze gufatwa n'inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda ni nyuma y'igihe gito bavuze yuko ikibuga c'indege cyari cahakinzwe mu buryo bw'itumatumanaho canke uburyo bw'ukuntu bashobora kudirija indege ishobora gushika ku kibuga c'indege bwana musanguzi iyi nkuru ndashaka bisisangura abadukurikirana ndetse unababwire situation y'ukungene ikibuga c'indege ubu nanone turiko turavugana cifashe ndazi yuko hariho benshi bahakora mu bamwavuganye bwana musanguzi kaze kandi ushobore kuduha ukuri kwibi biriko biravuga ko nanje ntavyo nzi urakoze cyane bwana journaliste ejo nimba ntihenze nako ni mu gatondo uyu munsi mu gatondo kare twakoze ikiganiro tuvuga ibyo ku kibuga c'indege ingene hifashe n'uburyo bashatse kugihakinga mugabo bibatako w'amazi inyuma yaho rero haciye haza ibindi bitero biremereye cyane ku mbuga ngurukana bumenyi aho bavuga noneho yuko bakirashe insinga zo ku kibuga c'indege ziracikagurika bongera ko kandi ngo mbere na perezida w'igihugu yahunze ico kintu naco ndikira akora kandi kajambo bongeyeko perezida neva ngo yahunze hariho urundi rubuga nabonyeho bace bavuga bati ngo Uvira yoyo ngo isaha yariyo yose yofatwa ngo ariko izofatwa inyuma yuko habanjwe gufatwa ikibuga c'indege ca Bujumbura Melchior Ndadaye ibi ni reka ndabyita ibitero kuko byahungabanije abantu benshi batari bake inshuti n'abagenzi basanzwe bafite nimero zacu benshi bantelefonye bambwira bati noneho karabaye barajyaguye ikibuga c'indege cacu bakirashe cyafashwe n'ayandi majambo atandukanye bwana journalist mugabo intagomba ntangenda bano bantu bakiri umugani mu by'ukuri akataretse kabagasema akataretse kabagasema kandi urucira mukaso rugahita na nyoko aba bantu bigize imvuzi n'abavugizi ba leta y'u Burundi kandi babigize umwuga kabisa barashobora gufata indwi yose ukwezi bicaye baguma batekinika ibinyoma bavuga ku kintu kimwe si ubwa mbere bavuze ikibuga c'indege Melchior Ndadaye c'est pas la première fois
mugabo urabona ko bazana ibintu umenga bifise n'ivyemeza ariko umuntu acaye baza ikibazo tuze dushamo n'ubwenge ariko abantu tuba twemera ibyo bintu bitangazamakuru bivuga ikibuga c'indege mpuzamakungu Melchior Ndadaye cy'Ibujumbura carashwe nga amatsinga yashwanyaguritse none hajya amanitse amatsinga gikozwe n'amatsinga kiya kibuga c'indege ariko kandi bagaca banivuguruza ngo umukuru w'igihugu yaciye ahunga none yaciye hehe mu guhunga k'ikibuga c'indege bakirashe nikagiye n'imodoka peut-être so bwana journaliste mu byukuri ndagomba imbere yuko ninjira in deep muri kino kiganiro ntange bino bintu bibiri kuko abadukurikirana sinababwira ko general ku kibuga c'indege uyu munsi 14 ngo bavyemere ntavyo bo kwemera mugabo ngo ndababwira ibintu bituma bemera yuko ikibuga c'indege kimeze neza atahungabana na rito rihari mbere n'abakozi bo ku kibuga c'indege ibi ntavyo bazi abenshi bariko batangaye umusiriko ndabatelefone ndababaza ati nimutubwire ingene vyagenze byifashe gute niki ntavyo bazi ejo samedi ku mugoroba premier ministre ntiyurukiye ku kibuga c'indege avuye muri Algeria narabisomye ahantu uyu munsi president de la République Evariste Ndayishimiye ntiyuririye ku kibuga c'indege agiye muri Guinée Equatoriale jewe nagiye kwakira umutantine wanje ku kibuga c'indege Melchior Ndadaye kandi cyariko kirafunctiona gifunctiona neza ukuri kwami ni hahandi gusa abarundi kumbura imitima yarahutse zijyanye shamba zamaze kubaremamwo ubwoba babonye akantu gusa gatoya kabahungabanya baca bagafata nk'aharukuri sino ikibuga c'indege mpuzamakungu Melchior Ndadaye nkamwe cogira ikibazo cyarico cyose ntabwo ari nyeshamba z'u Rwanda zobitangariza ubundi n'amakungu sibo baba bambere kubitangariza ubundi n'abakungu ko kirafise uburongozi yes so ahubwo rero reka twibaze kino kibazo ni kubera iki izi nyeshamba z'u Rwanda n'abakozi bazo bazikorera ku mamedia bamaze iminsi bashinze imizi babuze ibindi bakora bariko baravugira gusa ku kibuga c'indege Melchior Ndadaye vyagenze uku hari ibitangazamakuru byo ngaho kujya Kanyaru bimaze iminsi bivuga ya Muhengo hamaze iminsi hururukirizwa ibigwanisho bitandukanye bagaca banongera ko ngo bica bitwagwa muri Kongo kuja kugwanya zijyanyeshamba biravugwa cyane kabisa twebwe ntitwogura ibigwanisho byo gucunga imbibe zacu cyane gose ni cyacu bakibaye si uburenganzira bwacu mbehoho ibi bigwanisho byoza bajya bo bimenya gusumba twebwe turi ngaha wapi prem so ndashaka ndabibutse yuko bijya zijyanyeshamba zo hakujya Kanyaru barafise aba content creator bandika amasena barafise abantu babandikira amasenario yo kugira gusa bagume berekana ko mu Burundi ibintu byacitse bagume berekana ko mu Burundi intambara yarese bagume berekana ko mu Burundi amahoro atayo nayo shwi ni murabe neza abantu bariko baratangaza aya makuru mubarabe neza sivyo abaribo nespake bwana journaliste harimwo umurundi yahunze 2015 mwariko batangaza amakuru baramwifashisha cyane bagaca baja no ngaho bakabesha makungu ngo abarundi babandikiye babasaba ngo babatabarize umurundi wahe yabasabye mu bwo mu mutabarize wahe ko abarundi tunyuzwe nuko turi cyane gose turi proud no kuba mu Burundi turi proud no konka uburundi no kwitwa abarundi ahubwo gusa reka ndabahe pole reka mu by'ukuri ndabahe pole bano bariko bipfuriza ibi uburundi aba bariko bipfuriza amahano uburundi aba bariko bipfuriza ko uburundi bwosubira mu icura burindi je ngo ndabahe pole
yego kubera yuko kipole sana ubwa mbere bari muri prison itugaye, yego bari mu gasho katugaye, aho babivugira ni mu gasho bashobora gusohoka, imvura irabanyagira dotazanta, izuba rikubise rirabasekura, kandi ils n'ont pas droit yo gusohoka kajya gasho kuko nta liberté bafise. None ko tuzi aba wazalendo bagomba kubarasa hajya hakurya, biraherera he? Buriya baraja ngaho bakandika amasenariyo y'ibintu bifuza ko byoba ku Burundi, bakibagira yuko hariho abandi batari ko bandika amasenariyo, ahubwo bafise imigambi amaproje yo gukora bijya bakorera muri Kongo iwabo mu Rwanda. Baravyibagira, baraja ngaho bakaja ku mbuga bakeza gashaha, bakarema ubwoba mu bantu kubera gusa udufaranga tw'uburofa zijyanye shamba ziko zirabahereza, bakarema ubwoba mu bantu kugira bace amafaranga y'umukate. Kaje neka kamanyi ku mutima Bible ivuga bona journalist kamanyi ku mutima kabisa. None barahungira hehe ko aho bohungiye tukabakira tukabaha indaro ahari ngaha bari ko bashaka kudusebya, bari ko bashaka kurema ubwoba mu Barundi, baca bahungira hehe? Baraja mu Buganda, Museveni tunereka arabahindura imirisho, baraja muri Tanzania tubana nayo imigenderanire itekiramira neza, baraja hehe? So bona journalist rero ntabwo ngomba guteba cyane muri amajambo kubera ko twarabivuze mu buryo bwiramvuye kandi neza. Bisanzwe bizi yuko izi nyeshamba z'u Rwanda atanu umunsi n'umwe zigeze zipfura izici z'u Burundi. Hariho nabonye yanditse muri commentaire ibintu binateye n'isoni, none asubiramwo byose gusa ndi busubiyemo akajambo gato mu byo yavuze ngo igihugu bazogifatana abarundi. Sinshatse kuvuga ibyo yatanguriyeko ngo bazogifatana abarundi. None kuba bataragifata ni mpuhwe bagiriye abarundi, kuba bataragifata ni mpuhwe bagiriye abarundi. Ahubwo gusa hari umutamu akunda kumbwira ngo buriya ngo umwansi w'inkoko sagaca, umwansi w'inkoko sagaca ni inyama zako. Mu bisanzwe zya inkoko kuba rifise inyama ziryoshe, niyo mpamvu agaca kazibinda. Burya na Kongo umwansi wayo si Rwanda cyangwa se aba Occident, ni susore yabo. Aha rero natwe kubona bari ko baraduhigira nuko bafite icyo baturonderako, bafite icyo baturonderako. Niyo mpamvu bona journaliste utazokwigera ubona zijyanye shamba zitekanye no kubona twibo dutekanye. Bama barafuruguta ibi na biriya ariko twibutse abadukurikirana, akenshi iyo mubonye izi nyeshamba zitanguje ibitero ku mbuga ngurukanabumenyi nk'ibi bariko barakora uyu munsi, ikibuga c'indege carashwe, amatsinga yashonyaguritse, ikibuga c'indege president arahunze, ikibuga c'indege bagihakinze, iki niki, mumenye yuko haba hari migambi bateguye yo muri ubwo buryo. Niko bimeze, abatwara bize twarabamenye kabisa. Iyo batangiye kugaba ibitero ku mbuga ngurukanabumenyi nk'uko haba hagomba kurikira ibitero by'amabombe, ibi niko bameze. Aha rero nobabwira yuko bogenza gahoro mbugo wa muririmbye haranyerera. Uburundi si Kongo, wapi kabisa, Uburundi si Kongo. Kandi ntibakomeze kwihenda nkoshi ngo ntibakomeze kwiboreza bibaze ngo Uburundi bumeze nka kujya babucafuza ku mbuga ngurukanabumenyi. Wapi batanguye baririmba ngo nta bigwanacho dufise, mugabo uyu munsi bavuze ngo haheze amezi n'amezi, bavuga ngo abapolisi yansikire ngo bambara nabi n'ibindi. Ubu rero batanguye kuririmba ngo haheze amezi menshi ngo indege ziguma zurutse ibigwanisho ku kibuga c'indege, sivyo? None ko bavuga ati abigwanisho dufise, ubu batangiye kubona ko indege ziko zirabipakura umwanya ku mwanya. Journaliste ntabwo babagize, ni objectif bafise bashaka gushikako. Bateguye ubwicanyi burenze ukwemera muri Kongo, bakeneye gusa ko baca bagiriza Uburundi ngo
ni vya bigwanisho vyururukira ku kibuga c'indege Melchior Ndadaye vyagiye gukorera ibara muri Kongo nta bindi bitwaramaze kwibasomamo bakeneye ko badestabiliza ikibuga c'indege n'ivyo abakundira ariko kuko sinzi ko bazerego bace bavuga ngo vyakozwe na za mbwebwe za Sarambwe sivyo izi nizo objectif bafise nta zindi ariko rero nkomeza kubabwira uruhendehende ruhenda ivyo ruhenda bitari bujanye sivyo haba ariko barabahenda kabisa abarundi amahoro twayaronse tuyanyotewe yaratuvunye kandi yaratuzimbye niyo mpamvu aba bantu bariko bihenda bibaza ngo bazoza kuyatwaka bitazoborohera hari ikindi kintu ngomba kuvuga ko bwana journaliste gihambaye cyane abarundi twomenya izi nyeshamba zo hakujya Kanyaru zirafise abantu zamaze kwestara ngaha mu Burundi sivyo urabari mu nzego zitandukanye zigize igihugu cy'u Burundi aba nibo novuga ko kumbure boba bababesha ngo mwebwe ni muze muvuze ifilimbi hama muravyo tubakorera birashoboka kuko ibindi nivyo byabaye na 2015 ariko igitigira nyamwinshi c'abarundi turakunda igihugu ntabwo turi nyanka Burundi niyo mpamvu n'aba barundi bake nibaza ko boba bokamira mu coze umwasi barabe neza batazobasuka ntibabashuke kabisa kumbure bashobora kutubona umenga turihoreye tumaze imyaka n'imyaka tutariko turakora maxo aya n'ayandi bace bibaza ngo tuzingira mu igunira badukubite ni kumbure bashobora kuba bo vyibazo mugabo mu vy'ukuri mu Burundi nta murundi numwe acifuza intambara nta numwe na prezera bibabwiye neza n'ababandi bari biteze gukamisha intambara u Rwanda rugomba gusoza ku Burundi ruciye muri Uvira nabasuzamero mu isaho nibatekane kandi noneho bwana journaliste ndagwishuke ndakubwiza ukuri nta n'u Rwanda gorota gotera u Burundi nibo kwigereza barabizi usibye ko gusa baza kurondera insore z'ivyihebe nka kumwe babigira babandi bazisange kwimazi nta Rwanda gotera u Burundi nibyo naho vyoca nibyo nashoboka niyo mpamvu rero utu tujambo bariko bivugisha ku mbuga ngurukanabumenyi zitandukanye zo gushaka kure mu bwoba mu mitima y'abarundi nibacire birarura abarundi twamaze guhinyura abanyarwanda si bimwe vya kera umurundi yibise information nk'iyi ntiyanabaza yaravyibikamwe bikamutunuza byabanye byinshi agatekera intekera ku mutwe agahunga mugabo uyu munsi umurundi w'uyu munsi atandukanye n'umurundi wa 2015 uyu munsi yumvise ikintu even nagira ubwoba arasesangura akaraba hamwe n'ahandi abuze inyishu imuhumuriza akarondera ba personazi bari mature kandi bafise ukuri bafise icunja n'ijambo ibi rero nibabone yuko byataye igihe ibyo kure mu bwoba mu barundi nibanabivemwe ahubwo mbugo wa wundi nibave mu majambo baje mu bikorwa cyane nibafata inkoho baze turasane hama ikiba kibe nivyo mbona journaliste baramusango zikeje kujaba aba bantu burya bafise amanyanga menshi baravuga ngo mukibira ngo baratatse ku kibuga c'indege baratatse kuvira objective yo kudestabiliza abantu abarundi bagira ubwo bavuga ati naho ducikira nabindi twafashwe ariko bikorera vuga cyane n'imenyesha makuru vyo mu Rwanda kandi ni byinshi byose bivuga inkuru imwe aha mu Burundi ubona byemeze ko ubona B-Info Plus zoshobora gusatisfiza abarundi bose bwana journaliste mbabarire gato imbere yuko nishira kuri ico kintu hariho inkuru ikomeye cyane ibitangazamakuru biri kuratinya gutangaza mu by'ukuri hariho inkuru ikomeye cyane ibitangazamakuru biriko biratinya gutangaza iyihe bwana musanga kandi burya izi nyeshamba z'u Rwanda dukomeza kubona zigira nk'ivyinda yigira mwibutura ni vya bindi mu kindi bavuga ko amanyamategwa n'agashambara barakoze amarokritema mu buryo bwinshi butandukanye amarokritema bari yakoze kandi mu bihugu byinshi cyane
ego ari nayo mpamvu dukomeza gusemerera tuvuga yuko iyi ari intambara y'akarere ego kuva mu ariko kandi kuri iyi nshuro rero nagomba ndakumenyeshe bona journaliste n'abadukurikirana ego inkuru nibaza ko wowe utaruzi wewe urazi yuko leta zunze ubumwe za Amerika zoba ziriko zirarungikira u Rwanda abagwanyi aba yanavyo nzi pe nzi yuko izo barungikira umengo bajya abantu badakwije vyangombwa nibo leta yari yemeye ko izotora bwana journaliste bajya badakwije impapuro zo kuba muri bwana journaliste leta y'u Rwanda na Uganda ni ibihugu byo muri Afrika byisabiye ko bizokwakira abantu bazokugwa muri leta zunze ubumwe za Amerika badafise uburenganzira bwo kuhaba ego sivyo ibi turavyemeranye cyane gose none bajya abantu ni bande bavuga ko arabatakwije impapuro none ni bande kweka batosubizwa mu bihugu byabo kibazo kiraho je amakuru mfise na ronse uyu munsi hariho igitigiri c'abarenga 5000 personnes ibihumbi 5 ego burijwe indege muri Amerika bagana bari bagwiriyemwo abasomaliya abaganda abakenya ego abarundi abatanzania kugira ngo batwagwe mu Rwanda u Rwanda ego rufata impunzi rukazambika rukaziha ibikoresho vya gisirikare rukabatwara muri Kongo ku mafront rukabinjiza ikibira aba ruzobura kubakoresha ibi nibyo ndakubwira bisigura ko babonye amanyama ategwa n'agashambara none nawe sigurira impamvu u Rwanda tuzi twese amikoro yabwo gwemeye kuzokwaka gwisabiye gwisabiye kuzokwakira aba bantu na leta zunze ubumwe za Amerika zigaca zemera kuzobarungikanya wewe sigurira iyo mpamvu kandi hari ibindi bihugu by'amahanga bikeneye abantu byinshi abantu barafite ico baje gukora iyi nkuru reka ndabatera amatsiko ego ejo mu kiganiro nzoyiba mu buryo bwiramvuye neza iyi nkuru yaba abantu mu buryo bwiramvuye neza ndakubwire nti bavuye muri Amerika kumva izini namaze kuvuga imvo ahubwo nerekana uburyo bagiye kwakirwa mu Rwanda n'uburyo bagiye gutwarwa ku mafront ibi mu kiganiro cyo nzovyerekana sha ibintu birateye amakenga impunzi ziri mu Rwanda nyinshi zirira ko zifise inzara ariko bariko barazana abandi kandi benshi cyane ibintu birimo makenga so reka rero twibaneze mu journaliste akana kantu nesha tweka badukurikirana yuko nimba mubona izi nyeshamba zo hakujya Kanyaru zikomeza kwigira surivu mu karere nuko zifise imigozi zitekera cyane gose nuko zizi iminyuro imwe n'iyindi ziba ziko ingene zateguye akarere ntabwo bagenzwa n'akarimi gusa baba bashira akarimi imbere mugabo bafise izindi nteguro bateguye so waruvuze uti rero mu Burundi byifashe gute jewe niko ndabona abarundi benshi basinziriye bari mu itiro ibitangazamakuru byinshi byo mu Burundi biri mu itiro canke baraguzwe ubwa mbere twarumvise abagomba kugugwa sagasejeshwa rumare benshi barundi ico nico mugabo kuri incuro sinoza kwemeza ko bamwe n'abandi twaba dusanga urugamba baguzwe mugabo reka nkoresha imvugo yuko bari mu itiro bari mu itiro dasanzwe canke reka nkoresha imvugo ko bari mu munyenga akubera ko turi mu mahoro babona ko atarusasi uriko ravugira ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi babona ko mbura tamuroberi ahari baca bibaza yuko ibintu byose ari sawa bibagiye yuko nyakwigendera yasize atubwiye ngo ubuhenzwe n'agahengwe acana inkinzo rero ubwo kumbura usanga bariko bacana inkinzo kubera babona dufise agahengwe mugabo bari bakwiye gukanura bakabona yuko ibitero by'umwansi byasubiye kuba byinshi byagwiriye bari bakwiye gukanura bagasubira gufata amacumu imiheto imipanga kugira ngo duteramire umutekano w'igihugu cyacu sino nitwaguma uko bazokwisanga nabo batwawe akayombekere nk'abandi cyane gose bari musanguzi
reka ndagushimiye cyane twayaze vyinshi ndazi yuko atabindi byo ushobora kongera kubera ko ndazi yuko tuzobaha ibiganiro byinshi ku munsi w'ejo kumbure tuzosubira ku munsi w'ejo ndibaza nta kindi kiganiro dukora reka ndagushimire cyane ndibaza abenshi bamenye iby'umutekano w'ikibuga c'indege Melchior Ndadaye. Yes, ndagushimiye cyane bwana journaliste nanje ariko ndakunda gushimira aba badukurikiranye tunabibutsa suko tutaba tuzi ko babikora bwana journaliste kwandika muri commentaire mugabo kubibutsa nabyo ni byiza cyane gusoma atibutse dure muri commentaire inkuru zimwe n'izindi tuba twashikirije mugira ico muzivuze ko ndakunda umuntu atunegura iyo twahingamye cyangwa twavuze ibintu bitameze neza mutunegure aho naho twabikoze neza mudutera amashugwe mutugurira amafana tuyinywera cyane gose bwana Musanguzi hari abantu benshi bahora baduha ubutumwa mu buryo bw'amajwi twagarusubire tubahe karibu nakaze ko tuzongera kuza turabubashishira ku rubuga mu gihe baduha ubusanguzi bwabo karibu turabaha ikaze umuntu wese afise ubusesanguzi yoshobora kudusangiza turabwumviriza tukumva ico bwofasha twebwe ndetse n'abadukurikirana hama tukashobora kubasangiza ku rubuga rukumva abantu benshi rero murahawe ikaze ndazi yuko muba muri benshi tufise abatama benshi bwana Musanguzi bazi ibintu vyinshi ikaze nigwanyu rero nimero ziriko kuri screen zanyu canke bari mu group WhatsApp biraza kuborohera kuko bararaba mu admin hama bakamuha ubwo butumwa tukashobora kubusesangura mu buryo bukwiye reka nene nanje shimire cyane abo twabanye bose makino kiganiro nizere yuko komeza kubana neza kumbure tuzosubira ku munsi w'ejo kandi bifurize kurangiza weekend nziza hama ku munsi w'ejo tuzozindure mu bikorwa vya misi yose tumeze neza bye bye.